tugeze umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Turahaye ikaze uyu mwarimu Abraham azatubarira icyo yavuganye n'Imana. Kaze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, mpereye kuri pasiteri wacu, inshuti, umuvyeyi, umugenzi, no ku bakozi b'Imana basangiye inama, no ku bajenama b'ishengero ryo ngaha mu GAHAHE, no ku migwi itandukanye ijejwe umurimo w'Imana no ku ishengero ryose. Ndasubiyemo mu izina rya wa wundi nyene, wa wundi nyene, wa wundi atagayana. Mvuga nti Yesu aduhana umugisha. Nitwa Abraham Bigirindavyi, ndubatse. Umufasha wanje nujya mwabonye tunganya ibiro, twebwe ntitwonona. Dufise abana 5 n'abandi Imana yavuze ntidushobora kuyicira umurongo. Mbega Yesu aduhezagire. Nkuko pasiteri yabivuze, ibikorwa by'Imana kubera wa wundi atagayana yaraduteye iteka, aduha kubikorera ngaha muri sokarti. Ni ankadrema yo mu gipolisi, turongowe n'umubwiriza bakorana cyane kandi basa n'abangana, kuko ego muca muvyumva. Turi kumwe n'umukozi w'Imana hajya n'inama y'abajenama n'ishengero. Rero abo bose dusanga uyu murimo muri sokarti barazi ko ndi ngaha. None rero bantumye ngo ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Impande y'ivyo, Yesu yaranteye iteka. Aha ndi umwe mu bantu atari batoya cyane, kubera Yesu atagayana. Ndibangaya imbaga, nkabagaya intege, n'umugani baciye. Nkora mu bushikiranganje buturongoye twebwe twese hano, ko n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, iterambere be n'umutekano, mu gisata kijejwe ubugenduzi bw'ibikorwa bikorwa n'ubushikiranganje. Ivyo navyo ndabishimira Imana, kuko nabihawe no kubera Yesu atagira gute. Nkorera mu rwego rw'igipolisi c'u Burundi. Nabaye umupolisi mfise imyaka 6. Yesu ashimwe. Hajya umwana atangura gushora utuvoka, utuboga, ibijumbu, twashikira ikaburimbo twarushe twikoreye ibyo bintu, tuba kure cyane y'igisagara canke y'ikaburimbo. Ntitwari tumenyereye imodokari, tugishikira ikaburimbo rero twabona imodokari nyinshi, tugaca duhagarara tukajunja, kubera ko bidakunda yuko twebwe twubakwa kwita mu modokari. Tukaza tubona umupolisi
araje ahagaze mu ibarabara hagati, ahagaritse imodoka zivuye ruguru, ahagaritse imodoka ziva hepfo, agaca atubwira ngo ni murengane. Guhera ubwo ca nkunda umupolisi, ca ndavuga nti Imana yontera iteka muri kazoza kanje nzoba umupolisi. Biragaragara ko abantu batunze imiduga bari baturenganije, ntibari bemeye yuko turengana, ariko umupolisi yahagaze mu ibarabara aca araturenganura. Nanje ni nabo umupolisi nzorenganura abantu. Twari dufise ikibazo mu muryango, abarundi turafise ikibazo citwa itongo. Abavyeyi banje barafise abo bavukana kuri se wabo. Se wabo amaze gupfa, sogokuru avyara abavyeyi banje, niwe yaciye arera abo bana basigwa na mwene wabo. Hageze yuko abaha amatongo babamwo, aca arabarenganya. Aca afata abavyeyi biwacu ba papa abaha ahamera, babandi ba mwene wabo abaha aho bita ku gahanga hatamera. Hanyuma abo bitwa nka ba data wacu baca babaho arabashumba iwacu, kuko nubwo barima ntibimbura, bakaguma baza kudusaba. Jewe rero ngira ikibazo muri iyo myaka 6 nkiri muto, nkabona ntibaragowe. Mugabo nabaza umuvyeyi wanje akambwira ati hajya ni bene wacu, ndamubwira ati mwarabarenganije. Batangura kuburana, ariko kubera ko mwese muri abarundi, abacamanza muri ngaha murambabarira. Hari ikibazo kiri mu bucamanza, mugabo ko hazojamwe abakozi b'Imana benshi, abasenzi benshi, bizoza birahinduka bukebuke. Ariko ikibazo cyo kiriyo, nitubivugisha ukuri. Nuko rero papa wiwanje nabo bavukana babonye ico bita convocation canke umutaho bahamagaza kuburana, bukeye bagaca bazinduka bakavugana n'abacamanza imanza zahereriye. Hanyuma bakazorindira ko batuma ko ngo baburane, bakabura. Baja kwishuza bagaca bafurungura munsi y'ububati ngo mbere ngo urubanza rwanyu ngo turarubuze, ngo nimwandikisha urundi. Bararuha ku rugezo rurerure. Icakurikiye bace barondera kwicira urubanza. Misi yose iyo igihugu kibuze ubutungane, abanyagihugu baca babwironderera bo nyene. Nico gituma ari gisata cyo gusengera gose. Ntibiza amategeko, bo bazi ko barenganije, naho yo kwica uba wamurenganije. Niho rero bace baza barahengera mu ijoro, bazinduka bagaca ibitoki mu itongo rya sogokuru ari we se wabo. Ariko kubera ko yari yararondotse afise abahungu n'abuzukuru, abo buzukuru aribo bene wacu, bagaca bafata abo base wabo bakababoha nk'imihimbiri, bakabakubita kuburyo babihaniza ati ntimuzosubire, bikantera amosozi. Ndavuga nti none jewe nzoba umupolisi ryari aba bantu ndabarenganura? Nuko rero nabandanije ubuzima nanje ndakura, aha mubona burya ndakuze. Ndiko ndiga amashure, umuvyeyi wanje Yesu atagayana aramufata mpiri aragahezagirwa. Ivyo byose naho yabikorana nabo, yari umumenyesha Mana. Akabumenyesha Mana arenganya abo bavukana. Akabumenyesha Mana araguza. Haje yarantemberanye mu mugongo ku mupfumu. Mugabo akabumenyesha ki Mana. Akabumenyesha Mana atashe muhira agwana akubita mama. Akabumenyesha Mana hageze yuko jewe ampana ubuvyeyi buhera nkamwita umwicanyi. Kuburyo inyuma y'imyaka 25 ndavye guhinduka kwiwe,
nanje nkaba ndi umwana mukuru mu muryango, ndamuteguriye yubire, ndatumira inshuti n'abagenzi, n'umwungere yaranteye iteka arahaza. Ndavuga nti papa ndamuzi ko ari papa kuva amenyanye na Yesu. Ubundi ho yari umwicanyi. Hanyuma amaze gufatana na Yesu, nanje ca ndamwubahuka, ndamubwira nti naho wihanye naka na naka mwarabarenganije. Ijambo rero kubera nari narivuze kera, niwe yagiye muri sentare, yari afise urubanza, ajana karangamuntu kiwe, arababwira ati nimurabe karangamuntu kanje, ndi umuhungu wa naka, umuhungu wa naka afitaniye urubanza na naka na naka, rero bantumye kugira ngo urubanza rwabo rucibwe. Naho rero byagenze neza, urubanza ruracibwa, nabo barahabwa ahamera. Yesu aragahezagirwa. Mugabo naza narose yuko ntegerezwa kuba umupolisi. Mpejeje umwaka w'icumi rero, ca ntangura kubwira abanyeshuri twigana, jewe ndi ntwaza ngabo yo mu gipolisi cy'u Burundi, niga mu mwaka w'11. Niga mu mwaka w'12 ndababwira jewe ndi ntwaza ngabo. Dushitse mu mwaka weza amashuri yisumbuye, niho vyangwiriramwo cyane. Abo baraciye mu bisata bibandanya muri kaminuza, barabaha urupapuro buzuza rubasaba igisata bazokwigamwo muri kaminuza. Jewe barumpaye nujujemwo enapo police, enapo police, enapo police, igisata ca kaminuza kitabaho muri kaminuza y'u Burundi. Nukuvuga ngo byarateye ingorane, kuko n'umuyobozi yaciye ashavura, kuko yaciye avuga ati abanyeshuri banje barashobora guheza amashuri batazi n'igisata icarico. Bwabundi fise abanyeshuri babasazi barinda bamara imanite batazi igisata kuri kaminuza. Acarazana ivyo bipapuro ngo mwe murabasazi, ngo murageze ngaho mutazi igisata. Abanyeshuri twigana baca barampindukirira, nitwa Abraham, baravuga bati umusazi ni Abraham. Aca fatanya bipapuro bisanzaza biduteramwo baranzira, jewe baca bose baza barondana kuri jewe ngo hindura. Ndababwira ati je simpindura, nibashaka bazohindura, mugabo jewe ikinyene nanditse nico nzoba. Yesu ashimwe. Ndiko ndavuga rero ko Yesu atagayana, birafise intango, birafise umuzi. Jewe rero ndi umupolisi mu gipolisi cy'u Burundi. Yesu aragahezagirwa. Naho hobu tubazo mu kazi, sinshobora jewe kwidoga canke kwiganyira, kuko naragobereye Imana, ndayigobereye iranyumva, ndayisaba kumpa inkomezi kugira ngo mu bibazo byose tuwuhuriramwe mu kazi ndenganure magare nk'umukozi w'Imana. Ni muri iyo rero ntumbero Yesu yagumye ajana nanje, azarampa n'ubuzi buboneka ko ari bwiza. Abantu baca bavuga ngo yaronse akazi keza muri ico gipolisi. Sindi mu bantu batoye, sindi mu bantu banyuma. Yesu aragahezagirwa. Ibibanza vyiza bituma abantu bitwa amazina, nukuri ndabicamwo, kandi n'ubu murumva ko ndabirimwo. Nahora ndongoye igisata ku rwego rw'igihugu rujejwe gukurikirana bikorwa n'igipolisi cyose cy'u Burundi, no gukurikirana akarangamutima mu Burundi bwose. Aho ngeze bavuga bataje kora ibyo turiko turakora. Urumva ko naho ndi muto, sindi muto cyane. Muri ayo mabanga rero nagiye ndazezwa, nabonye mu kuboko kw'Imana. Yesu aragahezagirwa. Nashoboye kurongora intara imyaka ishika 5. Muri ico gihe cyo kurongora intara nabonyemo intambara zikomeye,
muzeze murasengera abakuru n'abashizwe hejuru, kuko hari igihe ubona ko ahiriwe mugabo kumbe afise ibibazo. N'abantu bagwaye ingwara zizimvye n'abakuru n'abashizwe hejuru. Ariko muri iyo myaka yose narabonye Imana. Umufasha wanje ari ngaha, yahuye n'umukozi w'Imana, aramubwira ati umugabo wawe ntari mu Burundi, niko Imana yambariye. Mugabo yantumye yuko azova mu gihugu yagiyemwo, acarongora intara y'igipolisi ngaha Ngozi, niho baba. Naratangaye ndanababara, kuko mu rwego turimwo turakora ibibazo bitwemerera kuja gukorana n'urwego rwa ONU. Rero nari narakoze ibibazo ndabitora. Abandi rero barabigisha ukuntu bazokorana na ONU, babigishiriza ngaha, ariko barantoramwo ndi umwe ati wewe uzovyigira muri Ethiopia. Muramba barera naje mfise akagripe. Ariko ngaha muri Ethiopia hari ikintu Imana yarondera. Hari ishengero rya Pentecote ahantu mu gashamba mu misozi hafi y'ishure nategerezwa kwigamwo. Hariho umuntu ahagorewe, nka wa muntu yaragorewe ku kidengeri c'Ibetesida. Byari bikwiye ko umupolisi ava i Burundi akajayo kugira ngo uwo muntu atabagwe. Yesu aragahezagirwa. Niho nagiyeyo, nshitse nakirwa n'umukozi w'Imana wo mu ishengero ntari ndabizi n'abataranzi. Ndamubwira nti naho nshikanye ku ishure uzogerageze unyereke ahantu basengera. Ku munsi w'Imana rero wenyene yaciye ampitana anjana mu rusengero. Sanga ni urusengero rwuzuye mpwemu yera. Abakristo batangura gushika saa moya. Umukristo ashitse aca apfukama, arasenga kugera abakozi b'Imana bashitse. Nshitse nsanga hari abakristo bapfukamye, je bampa agatebe nk'umushitsi. Hanyuma abanje mu nyuma nkabona bashika bapfukama. Bamwe nashikira ko bapfukamye mbona bamaze iminota 40 jewe nshitse bagipfukamye. Candagira ubwoba. Ibi bintu binshikiye nibiki? Jewe nagumye nicaye ku ntebe abandi bapfukamye. Nanje ndagenda muri bo canapfukama. Ariko imbere yaho nari nafashe umwanya w'iwanje wo gusenga Imana. Imana inyereka umuntu agowe azokira, ariko ndamusengeye. Hanyuma amiga aratangura, hariya bahakaze abashitsi inyuma y'amiga, hajya amiga agomba asohoke. Baraduha kaze, twari twajanye n'umupolisi yavuye muri Kenya, umukristo. Hanyuma abari batangurira ko nanje barampa kaze bugira kabiri. Nja ndavuga nti jewe ndi umuntu yavuye kure cyane. Kuko kuva muri Ethiopia gushika ngaha sindavyibuka neza, mugabo menga n'amasaha ashika 6 nimba 7 indege iri mu kirere. Ndi umuntu yavuye kure cyane yo ngaha mu gihugu citwa Burundi.
ariko Burundi kuri karata y'isi ntibuboneka. Ni ukuvuga ntibuzwi. N'Abanyetiyopiya nagomba ndababwira yuko ndabakunda, kuko Imana yantumye hano yambwiye ko hari umuntu agwaye, yari umumama ashobora kumara indwi 2 canke 3 atagiye mu kazu gafasha umuntu kwitabara. Urumva yaragowe, yarababaye, yari ingwara yajanye ku baganga hirya no hino. Hanyuma Imana yari yanyeretse ndiko ndamusengera, ivyo ndamusengera byose bice bigenda neza nkimusengera. Hanyuma cyane ndavuga imbere y'ishengero, pasteri yarumva icongereza nico natwakoresha. Ntibirashoboka uwo muntu Imana yanyeretse akaba ari wacu mu Burundi, nariko akaba ari uwo ngaha Imana yamukunze, naca haguruka aze tumusengera Imana. Imana yacu ntigayana, iragahezagirwa. Ryari ishengero rirere ryagutse rwose, rigera nk'ari inyuma, nza mbona umuntu w'umumama ahagurutse yiterera hejuru akoma induru nyinshi rwose. Nca ndabwira umukozi w'Imana nti mubarire ati wararize bihagije, uyu munsi ni umunsi wo gutwenga. Wararize bihagije, uyu ni umunsi wo gutwenga. Agaca mubarira, yamubarira bikamutera gukoma induru nyinshi. Ati wararize ugurana amahera uja kwa muganga, wararize ufata imiti ntigire ikikumarira, wararize baza kukwishyuza amahera ataco yakumariye. Uyu ni umunsi wo gutwenga, kuko Yesu yemeye kugukiza, none twenga. Biranka kwa twenga, ca ndabwira umukozi w'Imana ntimubwire yegera ino. Ca ndabwira ishengero nti Yesu yanyeretse ko turiko turamusengera bica bigenda neza, ariko Imana yacu si nyakajagari. Kubw'abana, kubw'abasore, kubw'ugwaruka ntibikunda ko twovyemera, ariko muraca mumureka agende aho bitegurirwa, aho bigenewe, azobashingira intahe. Twaramusengera caragenda, kandi murumva yuko ishengero ryari risohotse, ko batanga kaze amiga asohotse. Agiye vyace bigenda neza, aca ategura umunsi mukuru mu muryango. Ku munsi wa mbere nsohotse mu ishure saa 8, numva induru hariya ku yinjiriro ry'ishuri rirondera umurundi yitwa Abraham. Abraham from Burundi, Abraham from Burundi, Abraham from Burundi. Ugwamo nta wundi twitiranwa, kandi murumva ko nari umurundi ndumwe nashoboye kugenda muri ivyo vyiko. Niho negera, ikintu natanguye kubona, nabonye indogoba. Kubera Yesu atagira gute. Haleluya. Indogoba iziritse ku giti kiri impande y'ishuri. Negereye nzabona pastori w'ishengero asohotse ava abapolisi bariko barayaga, bari ati nunamubonye. Arambarira ati mu muryango hari umunsi mukuru. Kandi ntacyo bashobora gufungura udashitse. Umwami wacu Yesu nta mabariyeri. Haleluya. Ndi umurundi, ndi mu kindi gihugu, ndi ndani mu kigo c'ishuri, nta ruhusha nasabye, nta niwo nabwiye ko ngiye. Yesu arateye ubwoba. Niho turenganye, ya ndogoba yari iziritse, yacambwira ati indogoba yaje ku bwawe kugira ngo igendereko. Yesu ntagayana, Yesu ntagayana.
aragahezagirwa ca ndayigenderako narindamukiwe ndakwipfurije kuramukirwa nawe. Munyenga w'indogoba kubwa Yesu atagira gute. Ego barantembereza barangirira umunsi mukuru naho nibagira ibindi iyo ndogoba nzopfa ntayibagiye. Hari indirimbo ivuga ngo kandi ninakwibagira mukiza ugikora iki? Ko kwibagira ku mwana w'umuntu birashoboka, ariko mukiza unyibuke. Twari mu bihe bibi mwese mwabayemo mu mwaka wa 2015, ndaronka imburi integuza kandi irambarira neza ko ibibi bizoba muri iki gihugu, kandi ko bazogira ingorane ari abakuru mu ngabo z'igisoda n'igipolisi. Arambarira ati catunezereye wagiriwe amaziko atarigera abaho ngaha mu bantu tuzi. Nezererwa nayo maziko nibagira ko nzoba mpfakaje umuntu akiri muto, ku buryo hageze n'igihe Imana irantuma kundi muntu aravuga ati Burahimu we ntukundana uri umwicanyi, kubera nashaka kuja mu ijuru gusumbya kubana na madame. Umva vyonyorohera cyane. Ndibuka nkiri mu ishure nari muri seka yanza, nararikunze ndarikumbura, ndasezera abanyeshuri twigana, ndarenga imbibe ndaza gusezera ishengero n'abakozi b'Imana bandongoye, kuko hari ico nari nabonye, kuko ijuru ririho. Muti amen. Ijuru ririho, n'hésitez pas. Ijuru ririho, ijuru ririho. Ijuru rigize gute? Nari maze kurigira amajanja kenshi mu nzozi, ndavuga nti Yesu reka kungumiza mu nzozi nshikanayo. Nico gihe nari mu ishuri, umworo canke umutindi arota cababaye, ndota neza ndarifashe ata bintu byo gukekeranya. Niho nasezera abantu rero, niho nasaba uruhushya kwishuri nkaja gusezera abavyeyi n'ishengero n'abakozi b'Imana twagendanye. Ndabona bose babyanka, ndasubira ku ishuri ndavuga nti Yesu reka ntibavyemeye. Ca ntorikaye ndatabura impapuro ndandika makete. Hariho abagenzi bufise ku mutima bisaba ko iketa rironka ku gatwe kiwe. Hariho n'amakorale, hariho n'abakozi b'Imana byasaba ko iba ikete ryandikiwe abantu bari hamwe. Ndandika makete ashika 40, mpera ku bavyeyi banje mwandose murushi, ahaje bandoshe barushi. Ku bavyeyi abana bashika 5 bapfa, Imana igira ubuntu ndakura. Ariko kubwa Yesu namwe mwamenye yankunze kubarusha. Mugisoma kagakete musubire kubabara. Akagakete ndakanditse mu ntumbero yo kubahoza, kandi muzece mubwira n'abandi ko ijuru ririho, kuko nasabye Yesu ko ari injanamo kandi aranjanye. Ni jewe Bigirindavyi Abraham acansina. Ndandika rero makete ashika 40. Hanyuma rero candavuga ati nkaye barungikira, hanyuma since nyaruka kugenda bazobabona nafashwe n'impwemu mbi. Cafata kajya kantu babikamo amafoto bakita album, canda yashiramwo ahantu byoroshe yuko yoca koroka utoye album. Ndavuga nti abavyeyi baje gutora utuduhuzu nambari no kwishuri n'isakoshi, bariko bararaba amafoto tehe udufoto twiwe, aya makete azoca koroka. Bace bayashira umuntu wese nandikiye, hanyuma mpoze abantu bamenye ko ijuru rigize gute ririho. Ni muri ico gihe narindiriye
nkaza mbona umuntu araje ngo wewe ngo Imana izogukoresha ibintu byagutse, wowe nta byo gupfa byo kwihuta. Numvaga Yesu abo bantu na rimwe twivuganira, kuko nari nabonye ampamagaye mbona ababanyi abakozi b'Imana bariko barihanagura amosozi, nkaca ntwenga kuburyo nikanguye ndiko ndatwenga kugira ngo natwenga kugira babone ko ntagiye habi, mugabo nawe akarushiriza kubabara. Ivyo rero murabona sindagenda ariko nzogenda. Mu 2015 mu ntango niho naronka iyo ntumwa, kandi bivanye no mu bihe narimwo, ibihe vy'imhemu, narumva ntaba abantu ntibaje kumpenda. Niho narondera umufasha, ndamuganiriza, ndamutegura uko ategerezwa kuzobaho mu bupfakazi. Ahubwo naramuteguye, ariko noneho nahumure, kuko Yesu yaratwemereye no kuzobona abuzukuru. Mugabo ijuru rigize gute? Kubwo Yesu rero atagayana, ndashima Imana. Haheze iminsi niho Imana yakura umuntu mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda atazi nahomba. Nta bibazo byari bwahabe, ibi bituma bitoroshe ko tuyaga nabo. Mugabo ageze Ingozi aho nakorera, Imana imubwira ati ururuka imodoka, ataraje Ingozi. Aca aratambuka gusa atazi yari karaja, amaguru amuserukana ahomba. Ariyugururira na portail yahomba, arinjira no muri saro, nta numwe yamutangiriye, kandi aho naba hari ingabo zihakingiye. Ansanga muri saro mfise abashitsi nakiriye, ashitse aca ntunga urutoke ngo wa mugabo we. Kandi burya umuntu atwara intara, burya ntimwibaze ngo aba ari umuntu wo guca ushikubwira ngo wa mugabo. Ariko kubera ko we yari afise ubutumwa, nanje nari mbitse ibanga, ndi umuririmbyi, Yesu yaranteye iteka ivyo arabimpa. Natanguye kuza ndahabwa indirimbo mfise niga mu mwaka wa 6, zica zija mu makorale. N'ubu ndazifise, hari nizo maze gushira kuri muri studio. No kuvuga ngo ndimenyereza gucuraranga, ndavyamana, n'ubu muhira ndabifise. Mba mfise piano ni gitari na mixer. Iyo ndose akanya rero ndaririmba. Ariko kubw'ivyo umuntu yiteguriye gupfa nakunda kuririmba. Gitari nari narabitse, igikorwa canje cari ukwezwa. Ngiye mu biro navuga nti Yesu, ndazi ko nsanga ha mu biro, genda unyejeje, ndazi ko ntasohoka. Abo nsize hanze navuga ntaba birabasha, mugabo jewe ninjiye mu biro sinza gusohoka, ndagenda. Murabona akazi k'abapolisi, hargiye baguhamagara mu ijoro ngo hari ahantu bariko ngo bararasa ngo abasuma. Ho narize nti Yesu, noneho urabitereye igikumu, ngiye haba ariko aravuga inkoho, ndagiye. Ivyo vyatumye rero mbika igicurarangisho ndirimbirako. Ashitse rero ambwiye ati wa mugabo we, rwose wari witeguriye gupfa, ariko Imana inkuye mu Rwanda rwose. Haleluya. Yesu ntagayana. Inkuye mu Rwanda rwose, wowe nta ntunzi, nanje si nkuzi, ariko imbwiye ngo irakongeye imyaka yo kuyikorera. Haleluya. Kandi yambwiye ngo ufise inanga ngo warayimanitse, genda uyizane rwose uririmbira Imana. Niho rero nibimaramare niruka mu cyumba, nzana igitari, dutangura kuririmbira Imana. Yesu aragahezagirwa. Ariko muri ubwo buhanuzi
niho yaca avuga amajambo akomeye ati ahasinzanywe na kamwe mu Burundi hazoba ibihe bibi, abazogira ingorane n'abarongoye abandi mu gisoda n'igipolisi. Biraguka cyane, atangura no kuvuga amazina, ariko acaramfata ukuboko azaragira ngo nta ni inkovu wewe bizogusigira. Ati kimenyamenya ndaguhaye inzu uzobamwo i Bujumbura, kuko Yesu atagira gute. Haleluya. Je umudamu hari gihe asanga niko ndakoropa, kuko hari gihe binsiga ko jewe Burahimu nshobora kuronka inzu i Bujumbura, mugabe igishoboka nari kuba umuboyi nkakoropa. Ico nawe inji wawe wompaye akazi nkagukoropera, ariko kubera Yesu atagira gute, aravuga ati ndamuhaye inzu i Bujumbura. Imana irafise amazu bene data, ariko kihuta kuyubaka ntuyubakane nawe izokuruhisha, izotuma umenja uhemuke. Genda bukebuke. Abagenzi twari kumwe baravye ibihe turimwo baravuga ati nta mukozi w'Imana wacu eka Mana turavyanse, ntavyo kumurunga ikibujumbura muri urya muriro. Oya, Imana mu kubiterera igikumu, agiye kurira bisi hajya muri ville, azabona umuntu amuhamagaye, aramubwira ati Imana irakumbariye ku kintu, uri umudamu w'umwe mu bategetsi barongoye ingabo muri iki gihugu. Ati nivyo canke sivyo? Ati nivyo. Icambere Imana imbwiye nuko himirije ibihe bibi, aho ari mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu, ibihe bibi ngaha mu gihugu, kandi bazogira ingorane nabo bantu, ariko imbwiye kubw'umugabo wawe uzoryame, uzoge, uzosinzire ntarimo. Nikimenyamenya Imana yarabahaye parcelle, mwirirwa muri girisha utuntu, mugira amapla, mugira utudevi, byarabananiye. Imbwiye ngo mubwira kuri ubwoba atangura umushinge, inzu zoca ndayubaka. Ariko mumbwirira Yesu muti amen. Mwoshavura kubera Yesu yabimpaye? Mugashavura nyene mukagira intuntu ngo n'ahandi Yesu urabonera nk'agahungu nkakajya kagufi ngo kubera ikari ugendera. Yo, ndafise umwana twazananye ateye ingorane, abana bavukana, kuko umushitsi wese aje muhira avuga ati nguwo urubuto rwo mu muryango Imana yabahaye. N'ubu turi kumwe, kandi mama yarabwiye abandi bana ati ejo tuzotembera muraza tujane, ngo yangu urazojana besa bitwa besarere. Harigera umwanya akabazana ngo nidusenge Imana, ngo yagoshaka kujane besarere ngo musenge, ngo twebwe ngo Imana ngo yaramaze kubivuga, ngo uje wese ngo besarere, ngo uje wese ngo besarere. Ubu rero mfise ikibazo cyo gutanga icigwa kubereka yuko mwene wabo ateye imbere n'abazo bagize gute, bateye imbere. Nuko rero ubuzima bwaciye bubandanya, ubu mbi Bujumbura mu nzu y'Imana nise clinique. Clinique ni bitaro, abantu bahaje nifuza yuko baharuhukira. Yesu aragahezagirwa. Nama ntangara iyo abantu benshi, abagabo bashwanye n'abadamu babo, imiryango yacanyemo, n'abantari canke ndahari. Ugiye yaramugize umupsikologe, ntiyize psikoloji, mugabo yaramugize umupsikologe, yirirwa aragira reanimation, aratanga amarandevu, wowe urazoza ejo nawe urazoza hirya y'ejo,
nawe n'umwanya ndafatiriwe basi wewe ndaca muhiri wawe kubera Yesu atagira gute. Ibi bintu mwumva mubikunze? None rero jewe sinzi kwigisha, umwigisha n'umwe ninde? Ni Yesu. Ariko nagomba aka kantu kabajemwo. Ejo muzosanga nambaye izindi mpuzu, ejo murashobora kunsanga ndi mu birahantu, ejo murashobora kumva ari ikintu ndiko ndakora, muze mumenye dushikiriye umukozi w'Imana. Ico nama ndabasaba, uzozana ibintu bitumbereye, ibintu bitumbereye, kuko uno munsi turafise amakenga kuba Kristo bacu. Ishengero ryaratewe, umukristo arakuzanira amanyanga neza, azikora amanyanga akayeza, akayita meza. Ukinjira kure muri dosi ugashikayo ukabwira abakuri ibintu, wakurikirana indani ukazamva umukora akubwiye ngo nabona ngo kurikirana neza iki kintu, ugasanga yaraguhenze ukicuza. Ariko abakristo bakwiye kubimvuga kuri, tugatuma tugusabira ikigongwe ati byaramugoye. Mugabo kuza wiyeza oya si vyiza. Ariko abo ndababwiye sabo mu GAHAHE n'abahandi hantu. Munkundire rero ndabigisha ijambo ry'Imana naho umwanya muto, kuko ndazi Bujumbura programa dukorerako. Ariko turirimba tuti urazomfasha mwami Yesu, sinzoikiraro. Urazomfasha. Dushiremwe umuziki kuko murawufise. Urazomfasha mwami Yesu, sinzobikiraro. Urazomfasha mwami Yesu, sinzobikiraro. Urazomfasha mwami Yesu, sinzobikiranganzira. Urazomfasha, oh sinzobikiraro. Urazomfasha, urazomfasha Yesu, sinzobikira. Hari ibikorwa naho vyoba bike, uzobinzirikane ko. Amasengesho naho yoba make, uzoyanzirikane ko. Yamvura yanyagira nja mu bikogo, uzoyanzirikane ko. Urazomfasha, urazomfasha sinzobikiraro. Urazomfasha mwami Yesu, sinzobikiranganzira. Urazomfasha, oh sinzobikiraro. Urazomfasha Yesu, urazomfasha. Hari imisozi nagiye nduga, urayinzirikana ko. Hari ibitutsi abandi banutse, mwamuzobiharure. Hari ingwara naboneye, ndiko ndagukorera. Urazomfasha, urazomfasha sinzobikiraro. Urazomfasha mwami Yesu, sinzobikiranganzira. Urazomfasha, umfashe sinzobikiraro. Urazomfasha, haleluya. Sinzobikiranganzira, sinzobikiranganzira mwami, sinzobikiranga. Yesu urazomfasha mwami Yesu,
sinzobikiranganzira abadayimoni bongirira nabi sinzobikiranganzira n'abapagani boca bantwenga sinzobikiranganzira na satani ubwiwe yontwenga sinzobikiranzanze urazomfasha sinzobikiraro Yesu we ame sinzobikiranganzira haleluya mu Mana hari ibintu kandi kubera ko iki kibanza ica Yesu nagira ipiri kiragenda muti amen. Jewe inzara yo mu gakiza ndayizi, ukuruha kw'amaguru no kuvyimba kubw'agakiza ndayizi, kuko murumva ko ntari ubujumbura ngo name mfata amabisi iwacu bagenda n'amaguru. Ubutumwa bwashitse twebwe twagiye kubumenya hari amasengero abiri mu ntara ya Kayanza niho mvuka. Kuva muhira gushika ku rusengero byari birometero 50 canke 45. Kugenda no kugaruka ucamva ko ari birometero hagati y'ijana na 180. Kuwa gatandatu kugenda ugataha, kuw'Imana ugaca usubirayo kugenda ugataha, n'imiburi ibiri ni birometero 160. Ndabigenda niki n'amaguru kandi ntariye. Urazomfasha. Yesu abahezagiye. Turi mu ishengero rya Pentecote, ishengero ryahamagariwe kubwira isi ukuri, icera ko cera, icirabura ko cirabura. Vyoba bitwigoreye twebwe n'abandi baratuzi, n'abo mu yandi madini baratuzi yuko ukuri tukuvuga, tubwira abantu kuri kukwihana ko kuzoja hehe mwijuru. Niyo mpamvu niyo binaniye umuntu bikamunanira ngaha akagenda iwabo bavuga ngo umukozi wiki w'Imana. Pasiteri yahagaze ngaha ngo turamu mbega no muvuga gusagamura canke gutaramura. Twebwe iwacu iyo twakuriye bavuga gutaramura, naha bari umukozi w'Imana turamutaramuye, naha bari umubwiriza turamutaramuye, naha bari umukristo turamutaramuye. Ayandi mashengero abakureza ijisho kugira ngo bakugire umukozi wiki w'Imana ataramuwe. Nico gituma murabandanya mubibamwo ibintu by'ibipantekote nivyo. Yesu ashimwe. Ibi bintu by'Imana ndagomba ko bimbamwo, nikubukwigirisha ndagomba ko bimbamwo. Ibi bintu by'Imana, ibi bintu by'Imana ndagomba ko bimbamwo, nikubukwigirisha ndagomba ko bimbamwo. Ibi bintu by'Imana, ibintu by'ugusenga bituma mfukama, ndagomba ko bimba. Ibi bintu by'Imana, ibi bintu by'Imana byo gupfukama, kwisonzesha, guca bugufi, nikubukwigirisha ndagomba ko bimbamo. Ibyo gusenga ndagomba ko bimbamo, ibyo kwihana ndagomba ko bimbamo, ibyo kwatura ndagomba ko bimbamo, ibyo kwezwa ndagomba ko bimbamo, ibyo kwihangana ndagomba ko bimbamo,
kubana n'abakozi ndagomba ko bimbamwo, gukunda uburongozi ndagomba ko bimbamwo, ndagomba ko bimbamwo, iby'Imana ndagomba ko bimbamwo, ibyo kwezwa ndagomba ko bimbamwo, ibya mwemu ndagomba ko bimbamwo, haleluya ndagomba ko bimbamwo, ibi bintu by'Imana, ibi bintu by'Imana, haleluya 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 ndagomba ko bimbamwo. Aje ndahafise umwigisha wiwanje ari ngaha, nashima Imana kuko ndi umunyeshuri. Burya rero muri ko muratwigisha, burya hariyo abantu bagira dunyuri akaguma kuraba, n'ubundi uheza kwandika urudome aciyumvamo. Yesu ashimwe. Utangura kuvuga icyo bita introduction du cours, umunyeshuri yumva ibyo ugiye kumwigisha, n'abandi baguma badunyura ku bandi afata inyuma, ariko ndagomba bimbemwo ibintu by'Imana, kandi nawe ndakwipfurije ko bikubamwo, ubigendane. Hari umwigishwa Yesu yigishije araba ngo ni umwigisha ngo atari mwiki, atari mu bugunge. Soma Bibiliya bene data, kuko ndumva yuko namwebwe ntimworoshe. Haleluya. Hajya ibisata by'impwemu biramenyana. Abarozi ubwabo barazinanye, kandi umurozi ahuye n'umusumbya grade aramumenya. Bimeze nk'iwacu, jewe mpuye n'uwunsumbya grade, ibyo nca ngira simbanza kwiyumvira, mba nabimenye. Mfise umuntu dukorana aheruka kwihana, yakorera mu bintu byo gufyitiririza cyane, akagendera mu bapfumu banini na batoya. Hanyuma bamuha ahantu aza gukorera, asanga ni mu barozi, baramuroga biranka, kuko yarafata ingingo, baramutuma inkuba iranka kubera afyitiriye. Hanyuma uwo muntu acaraza hagarara ku irembo, je nkeneye kumubona uwo muntu. Acaramuramutsa, amuramukije yumva ubushobozi bw'uburozi n'ubw'uburozi burafatanya, acaramubwira ati genda uri umugabo. Namwe ndiko ndabumviriza, genda muri abagabo. Haleluya. Hariho atmosfere y'impwemu, ikirere cy'impwemu. Ejo uzashobora kuronderamo umuntu mwahora mugihwaniramwo ukamubura, kumva ko atakikirimwo. Bahora bantera iteka rimwe na rimwe ngo tumira abantu baze tube imbere y'Imana. Ndiko ndategura ubutumire, hakabaho umuntu twahora tuba turi kumwe, nkamuhiga muri atmosfere nkamubura. Babona abashitsi barashitse ngo naka utamutumiye, namurondeye, nagize gute, namubuze. Ndabipfurije kuba muri atmosfere y'impwemu y'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu cete Paulo yandikiye Timoteyo, cete cya 2, igice cya 3, ku murongo wa 1. Handitse ibibi bizoba mu gihe ciherezo. Nje kubabwira ibibi bizoba mu gihe ciherezo. Ndashima Imana kubw'ishengero rya Pentecote. Nukuri Imana intabara imfashe ntizonangore, mugabo naho vyongorera mu ishengero. Harimo abantu bavugishwa, harimo abantu berekwa, harimo abantu bahishurirwa.
aha twebwe turahagarara ngaha tuje kuvuga iby'Imana yarayibabwiye byose. Ntawe Imana yoba yarayongoreye amajambo aza kwigishwa kuri uno munsi. Ibibi bizoba mu gihe c'iherezo. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye. Turi mu bihe bigoye. Iwanje naciye nandika ati utitonze vyo kugwisha. Utagize gute? Vyo kugira gute? Utitonze. Utitonze vyo kugwisha. Vyo kugwisha. Vyo kugwisha ivy'ibihe vy'iherezo. Vyo kugwisha ivy'umubano wawe n'abakozi b'Imana utitonze vyogira gute? Vyo kugwisha. Yesu ashimwe. Hariho ijambo rimwe nasezeranye n'Imana. Nuko ngiye muhira bakantegurira gahuzu nkakambara nkaja mu ngoro y'Imana mbafise intumbero imwe gusa ibinjanye niye guhezagirwa n'ijambo ry'Imana. Niyo kugira gute? Guhezagirwa n'ijambo ry'Imana. Ubu tugeze mu bihe mw'ishengero abantu binjira kubera intumbero kanaka. Uragaba utitonze vyogira gute? Vyo kugwisha. Murabona ibihe Paulo yandikiremo aya majambo yavuga ngo abantu bazoba bikunda, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, ari inkazi, bakunda ivy'isi, bakunda ivyiza, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bakayihakanisha bagahakana ubushobozi bwavyo bwako. Abameze batyo wamubatera iki? Ibitugu. Ntiturinda kwinjira ngo tuje muri kahise, reka tuje mu kubu. Mbega ibi bihe byaratwinjiranye. Abantu barikunda, abantu barikunda, abantu barikunda ku rugezo naho dufise ubushomeri mu gihugu. Umuntu ashobora gufasha kukuronkera akazi, uragenda wasenza Imana kuja kumubwira ngo numvise ahantu bariko barangaje bagomba gutanga akazi, kandi niwe yagutumye. Niwe yagutumye tine umva ahantu bariko baratanga akazi, urazombarira, kandi icubahiro yambaye canke ubushobozi afise buramwemerera kuronkaho akazi aho hantu. Urabanza usenge imbere yo kuja kumubwira. Abantu barikunda ku rugezo guko ugishika kumubwira kandi yarakwemereye uzomumweretse aharungika uwundi yishakiye atari wewe. Kandi mu bintu bibabaza umutima, bibaza umutima,
birababaje kubona wumvise uti niwe yantumye kandi narahamweretse kandi uhari naka niwe yaciye hamujana. Ibi bibi byo mu gihe cy'iherezo byarenze muri salo, ariko naho byari kuguma muri salo. Wikanguye ukumva igihuri cy'abantu bariko baravugira muri salo saa 8 y'ijoro ati wewe uracubomora nanje ca ndamucumita nanje ca ndamujana ndamukerera ndamutwara umutwe, ukikangura bariko baravuga ibyo bari muri salo, umutima wotekana. Urumva urikanguye saa 9 waryamye wugaye ukaza wumva muri salo bariko baravuga ati umviriza wewe ni ubomora nanje ndamucumita nanje ca ndamuca umutwe ngende ndawujanye, ukikangura bari muri ayo majambo baracari muri salo, umutima wotekana. Reka birarenze muri salo, urikanguye wazimije amatara usanze abagabo 3 4, umwe afise imbugita uwundi afise sinzi icumu uwundi afise umupanga, bose bahagaze wipfukuye amashuka cubano bahagaze baguhanze, umutima vyogenda gute? Iyo ndiko ndikigisha amajambo hari akarorero gato Imana yampaye. Uraryamye wihindukije wumvise ikintu kizwiriye mu mashuka, cirondera gatoroshi canke gacugenda ugacana canke aranabaraza du telefone hafi agaca murika mu mashuka indani ukazibona imvuvyi y'indimi zibiri zasohera kiragira gutya indani mu mashuka, woca ugira iki? Ubu nanje rero ko pasiteri yampaye uruhusha ngomba nigishe mu cigwa dusangira, uyisanze mu mashuka woca ugira iki? Pasiteri ari ngaha avuze ngo yoca yiruka, wewe woca ugira iki? Woca ugira iki? Erega pasiteri none muca mvuga ati araturepresente woca ugira iki? Urikanguye hanyuma hagira kurihindukiza wumvise ikintu kizwiriye, urumva ukeneye kuraba ico kintu usanze ari imvuvyi kandi yaziritse kuko wayibabaje. Igihe ari kurihindukiza wayibabaje yaziritse igombira se ikujye kandi ndani mu mashuka, woca ugira iki? Ndabuze inyishu none ngirene, ariko none nigisha abantu bakuze. Urazi ko hano nagiye umuntu mwiza w'Imana namwe ngo noca nsenga ntiyese aguhezagiye, wewe woca ugira iki? Kandi aha nimwe mumbujije kubandanya, nta mumama yemwe yotora ico kibazo. Yesu wa Abrahamu, Imana ya Abrahamu umuhungu wa Abeli avuka mu Gitwenge mu ntara ya Kayanza. Papa wanje yitwa Abeli nanjye nitwa Abraham. Ngiye na hariya mpora ndakaririmbira ishengero, Imana ya Abrahamu umuhungu wa Abeli avuka mu Gitwenge mu ntara ya Kayanza. Ariko kantuze mwishengero ry'abantu bagana gutya arabuze numwe afata ingingo ati jewe ku ruhande rw'iwanje nokora iki, yiyemere. Erega yinjiye irarengana muri salo, irinjira mu cumba, irashika no ku gitanda, irinjira no mu mashuka, murasangira amashuka.
kandi yaziritse igomba ikujye, kuko igihe wari kurihindukiza wagize gute? Wayibabaje. Woca ukora iki? Umwigisha wanje yaba arambaza ikibazo kikangura, yaba ari we yashitse hejuru. Sawa. Navuge nasubiremo. Woyikubita gute kuri mu mashuka? Imana yamaze kumpa kubyuka, ni ukuvuga ko yamaze kumpa kunesha, kuko iyo atabi yampaye kunesha iba yamaze kunkomora. Maze kubyuka rero mvuga nti muri bwa bushobozi nyene ndagukubita mu izina rya Yesu. Hari ikibazo kimugoye kwishura, kuko inzoka mu kuyikubita bayikubitisha iki? Nayo yaziritse kandi irashavuye. Imana yakoze irakwemereye ko wikangurura yibonye. Hanyuma rero mbego wikubitisha amaboko, inkoni woza kuyihiga ryari? Ariko urafise amanota nka 6. Ego. Akoze. Oya yanyinjiranye umuntu atinya itarinjira. Mugabo je nsanze mu gitanda. Ndyamye. Icambere ndiruka kugira ngo ntinkomore. Mugabo niruka kurondera inkoni. Sinti inzu yanje, sindayihebera abana banje nkikomeye, ndayikubita. Ipfumi njya ndiko ndayikubita mugabo ntiyosohoka gutyo oye. Ndiseruko. Mwarimu Imana imuhezagire. Mugabo ahava gwa mu kibazo je nagombye kugira. Kuko Imana yantumye ko ivuga uti Abraham urikunda ku rugezo rubi, kuko uraba ivyawe nturaba ivy'abandi. Urubatse wubakanye n'umugore akiri muto, uracafise abana bato, ugumusaba ijuru usanga ugende usiga abana n'umugore akiri muto ngo yitwa umupfakazi. Abraham ndavyanse. Ihana uwo mutima mubi. None mwarimu nta wundi asize ku gitanda yirutse. Mbo nabonye uwundi. Ego nibakumpere miko. Tumwumvirize. Jewe nikanguye ngasanga iri mu mashuka yaziritse, noba mbona ko atakintu kimwe nshobora, no komiduru nkaboroga nti Yesu umwami wanje ntabarungwanirire. Yesu abahezagire. Aha hari abantu b'imwemu nabivuze. Hari abantu b'imwemu. Hari abantu b'imwemu. Ariko inzoka irakubitwa. Inzoka ntibwirwa amajambo. Uza gutora iyi nyishu ari mu kintu cyo kuyica, kugwana nayo. Nta wundi muti. Twumvise pasiteri yo kwiruka, mwarimu yo kwiruka, mwene data yo ngo yoba yamaze kuronka ubushobozi ngo yo ikubita, mugabo umwanya wo kurondera inkoni yawe ubuze. Mpe chance umuntu umwe. Duce tubandanya. Ni babiri, ni batatu mbere. Aho ari mu nyishu. Yesu nashimwe. Hanyuma umuntu w'umugabo bishoboka yuko udashobora kuba mu cyumba udafise ikigwanisho, ari inkoni, tegerezwa kuba ufise mu rugo iwawe ikigwanishwa mu buryo bw'umubiri. Ndiko ndavuga mu buryo bw'umubiri. Utegerezwa kuba ufise ikigwanishwa, umupanga canke inkoni canke ikindi cy'ikigwanishwa mu cyumba ubamwo.
aho tuba twagiye mu buryo bw'umubiri, mu buryo bwa mpemu naho murazi ibigwanishwa umuntu aba afise. Mu gihe iyo nzoka uyibonye nta bundi buhinga, yamaze gushika mu cyumba iri mu bashuka, unyaruka gutora hamwe babika ikigwanishwa kugira ngo uyigwanye kuko nabo baba watewe. Yesu nabahezagire. Urakoze, reka twumvirize. Yesu nashimwe. Amen. Je ntekereza ko ikibazo cyabajijwe turi mu rusengero ahera, cyabajijwe n'umuntu ariko arabwiriza amajambo y'Imana. Je niyumvira ko kukishura nanje ndakoresha amajambo y'Imana nkuko abantanguriye babivuze. Icambere yakwinjiranye mu cyumba, wishyura ikibazo bwa mbere ndifashisha amajambo yiwe ko Imana yanyemereye nkavyuka ikankangura nari ndyamye. Byumvikana ko iyo nzoka yari kunyica sinziriye, mugabo Imana yamaze kunkangura ndakanguka. Si kubw'inkomezi zanjye zatumye nkanguka. Nca nifashisha amajambo y'Imana y'umugabo bita Paulo ubwo yari agiye kukizinga ahantu yari agiye ariko aratasha, sinibuka neza, sinabisomye. Ngo nuko ngo inzoka ngo irazira mukumura, ngo bari kumwe bose ngo babaza ko Paulo agomba gupfa. Mugabo kuko yarimo puissance, ubushobozi bw'Imana, yabandanyije ibikorwa by'Imana, ariririmbira, arasenga, ngo barindira ko Paulo ari bupfe, ntiyapfa. Byumvikana ko iyo nzoka imaze kunsanga mu nzu ndi umuntu w'Imana, Imana ikamvyura, impaye ubushobozi bwo kuyica. Nza kuyicisha iki? Amasengesho, ibigwanisho byose mfise mu buryo bwambuye umuyera. Nibyaba ngombwa Imana iranyereka ubundi buryo ndayica, ariko icyo nokora coco ndi umuntu w'Imana ntogarara mu buryo bwo gusenga, ubundi nkarwana nayo nkayica. Yesu aduhezagire. Hariho bariya babiri kuri iryo ruhande tuce turangiza. Ubu nawe nyene yo yicisha amasengesho. Bajya babiri tuce turangiza. Yesu nashimwe. Umukozi w'Imana yavuze inzoka. Jewe hari ikintu twabonye abavyeyi batubariye kuvyerekeye inzoka. Iyo bamaze kuyibona yamaze kuba iri ruhande yawe ugomba kwitagenda canke kuyigunda nawe, wacu ufata ku mavi ukaca wunama. Jewe rero nanje nibaza ko yamaze gushika mu ishuka norondera ivyo kuyigunda nkaca ndabikorera, ariko mvuze mu buryo bw'impwema, ariko naho nyene nifashishije ako karorero. Yesu abahezagire cyane. Arasigaye umuntu umwe n'umwigeme canke n'umumama. Yesu nashimwe. Je naje kure y'umwene data. Ubwa mbere amaze kuyibona yamaze gushingura ururimi rw'iringe, no manza kuyigota ubwa mbere nkaca ngenda gutora ikibando nkayikubita. Yesu nabahezagire. Mugaruke rero kubw'umwanya turangize n'iri jambo ry'Imana. Ibibi bizoba mu gihe ciki ciherezo. N'ibyaha bikomorana gusumba iki? Inzoka. Byarakomoye abakuru mu mashengero, byarakomoye abapastori, byarakomoye abarongozi n'abungere, byarabakomoye. Ibibi byo mu gihe ciki biradukomorera abana. Ukaba ufise umwana w'imyaka 10-12 ari umuhungu canke ari umukobwa, ugasanga byaramukomoye, ukibaza iyo byamukomoreye ukabura. Ubusambanyi bw'ishano, imyaka 10, 12, 13, ibyaha, inzoka yaratwinjiranye.
kutubaha kwaratwinjiranye. Ubu umuntu wese arumva ko yoba pastori, arumva yuko yoba umurongozi. Ivyahora bitinywa, abantu barabitinyuye, barabitinyuka. Nta ngorane umukobwa afise inda araragana akaja imbere y'uruhimbi rwera. Inzoka iri mu mashuka. Inzoka iri hehe? Nzanye no kubasaba nti tusabe inkomezi zo guhangana n'ibibi byo mu gihe ciki. Kubera ko inzoka ijyana kandi ubumara bwayo ntibubabaza kumwe, bivana naho ikuriye. Inzoka ikuriye ku rutoke sico kimwe nuko yo bikuriye ngaha mu jisho. Turi kumwe. Burya nta bantu inzoka yakomeye ku jisho. Amaso yabo y'imwemu yahora yihweza uwatakibona. Bahuye n'ibibi byo mu gihe cyajyaye. Inzoka igukomoye hariya ku kirenge sico kimwe nuko yo gukomera ngaha ikagukomora ngaha hafi y'umutima, kuko ubumara buca bwiruka mu mutima vyihuse. Nico gituma inzoka igusanze mu mashuka, uwo mwanya nta masengesho akenewe, muragwanira aho nyene mu mashuka. Vyanka vyagira gute? Vyanka vyagira gute? Haba hari ijambo rimwe rivuga tutanyishe je ndagira gute? Niryo jambo risigaye kugira ngo tuje mu ijuru, no guhangana n'ibi bihe tuvyice. Tutavyishe byo bigira gute? Imvugo iratahuritse. Imvugo iratahuritse. Ibi bihe uwo mwahora mupfukamana ku karago mu gitondo araza akakubwira amatika amajambo agatondesha y'uburongozi, yavugayo atavugayo, mubwire ati jana nayo majambo yawe. Ico duhanganye. Haleluya. Abantu barafise ingorane kubera mwarimu avuga gutya canke akora gutya. Ninde yamushizeho? Uri mu bamwangajije? Ndabizi no ngaha ashobora kuba hari intambara ziva ku kinyoma. Nabwishengero nkunda gusengera muje muri sokarite, ariko mugabo natwe nitwitahure tongere twimenye. Cyukuri wowe ntiwoza uraja kurira hariya kwa Ntuzeye, hariho hoteli zimvye hariya hejuru mu ikiriri. Ni chambre zaho ziri mu madolari. Nguzo urajaho kurira inkoko udafise n'umutahe w'imiliyoni 100 bizokugora. Ngo jewe ngomba niyemere ngo ngiye gupanga ngo inzu y'umuliyoni ngo babone ko nanjye nkomeye. Udafise na revenu z'imiliyoni 10 bizokugora. Ngo uhe garanti yuko uzokwamuga inyama 2 mu ndwi. Udafise ahantu uzoza urakura n'imiburi buri miliyoni mu kwezi bizokugora. Abantu nibimenye. Dufise intambara yitwa madeni. Twaka kugira ngo tugire ngo amelioration nsena naka mere nanaka. Naka yakaranze inkoko turabana jeho kuki. Jewe Imana imbabarire sindi kwa kwizera guke. Nababwiye abo turi kumwe dukunda kuba turi kumwe nti jewe n'ubu Yesu yohindura ibintu. Nca nduga ku gatumba, nca nzandari mu bijumbu vyeze, nca ndazanira abana kuko abana bongora kugira ngo ndabadugane. Hajya abana bavukiye Bujumbura baragoye kugira ngo ninde ndabadugana byonsaba umwanya, mugabo kubera batokwemera je noduga nkanca mu myaba, nkanca mu bunyovu, nkaca nteragira ibiharage, nkateragira ibijumbu. Bitabaye uko no kwiba
bitabaye kunsanze ku kazi no kunyanyasa. Ibi byo mu gihe cyajyari ciherezo. Maze rero mwiyambuye ibinyoma ikigwanishwa ca mbere. Umuntu wese avuga n'ivy'ukuri na mugenzi we. Muri no minsi ndabasabye musengera Imana ingabire yo kuvuga ukuri. Muti amen. Ukuri kurazimbye ku rugezo rwaho bigoye ko baduha akazi k'ahantu dukoresha amafaranga kandi turabakizwa. Nimwaraka ntibibakoresha icyaha ngo izuba rihave rirenga mukigize gute mukiratse. Nimba hari abantu muri no minsi bariko baragorana ntimuzopfa ikintu n'umupentikoti w'uno munsi ngo mugiraniye akantu k'ingorane ngo murasabanye imbabazi murahendana. Hari n'ubushika imbere ya mwarimu akakubwira ati kubera mwarimu kubera wewe ndamuhariye. Ubwiwe vuga ati iki icyaha yankoreye sinzokimuharira. Nimwaraka ntibakoresha icyaha. Abantu bararatse mu ngo uburakari mu ngo uburakari bumeze nk'imvuvyi yaziritse igomba gukomora. Imana itabara ishengero. Nibi bizoba mu gihe ntimuhe wamugwaniza icicaro uwiba ntakongere kuyiba ariko apfuma cumukura. Ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu. Ibiyago bisa gute bibi. Imana idutabare. Ahari abanyamabanga bakomeye n'abakenyezi n'abigeme barabisa amabanga menshi ibiyago by'abagabo b'abakristo bari mu ishengero. Ariko Bibiliya iratubariye ngo ntihagire ibiyago bibi biva hehe mu kanwa kanyu. Kandi ntimukababaze mpwemu yera yabashiriho kuba ikimenyetso umururazi wose no kujingitwa no gutongana n'uburake no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo Yesu. Yesu abahezagire. Ubutumwa Imana yampaye ngo nzoha abantu. Ibibi byo mu gihe ciherezo byarinjiye birarenga muri saro biradusanga mu cyumba. Bamwe byarabakomoye abandi bigomba kubakomora. Hariko Imana yantumye ngo nimwemere muhangane nabyo. Yesu abahezagire. Nta wundi muti wo guhangana n'ibibi byo mu gihe ciherezo. Nta wundi muti no guhangana. Iyi nzoka yo kuyigurukira ukayifata. Haleluya. Hariho abahigi bahiga inzoka bayifatisha amaboko. Wewe yaguhanze iriko irarabya indimi imbere yawe. Fata mu izina ryande. Naho bavuga ngo urumusenzi ngo Yesu ntabara ariko nawe uravise igiko gutegerezwa gukora imbere y'iyo nzoka. Fata. Niwaje guhiga inkoni yaziritse inzoka yaziritse ifise ubushobozi irakugurukirako uyisize isigarira ry'abaryamye. Fata mu muryango wawe mu izina ryande. Ibi byo mu gihe ciherezo ntibikwinjirane muvyeyi. Fata ku bana bawe. Garukana ikiyago cyo kuganira ijambo ryiki. Muvuge ibi biriko birakogwa mwashaka ntimubahishe. Ufise abigeme bariko barakwiza bararenza imyaka 12. Babwira ibi biriko biraba mu minsi ya ryari.
y'iherezo fata n'igihe cyo kuhangana. Yesu abahezagire. Tugomba dusenga Imana. Ndafise amakenga yuko hari uwo byakomoye canke byahitanye. Ndafise amakenga yuko hari umuntu yakomowe arabyirengagiza kubera yakomowe kwino ubumara butaciye bushika ku mutima aguma agendana ubumara. Yo. Hariho umuti batanga ku wakomowe n'inzoka. Uwo muti bawita ngo nuwo kugira gute? Abake nuwo kugira gute? Nuwo kugira gute? Kubakera no kugombora. Yesu yaje kugombora. Yesu yaje kugombora ku bantu bakomowe n'inzoka, ku bantu bagendana ubumara. Yesu yaje kugombora hano mu gahahe, aragahezagirwa. Uragomba kugumana ubumara cyangwa uragomba kwa kugombora? Hewe uko bukumara mu mwanya niko bwuzura ubushobozi, kandi niko bwegereza ku mutima, kandi ubumara bushitse ku mutima nta muganga asubira kukugombora, umuntu acahwera. Kutarapfa kaze Yesu akugombore. Yesu agomba kurutsa ishano abantu batamitswe ishano n'abadayimoni. Ndabona imitima myinshi igomba Imana. Yesu ashimwe kubw'iyi mitima. Yesu ashimwe kubw'iyi mitima. Mana, aba bantu barakugomba kugira ngo ubagombore. Yego, hari abadandaza ngo aya n'amabuye ngo yo kugombora, ngo ni inzoka yakomowe ngo ucushirako. Yesu atugombore kuri uno munsi. Reka mumbabarire kubw'uburongozi kandi nubaha, mufashe mu burongozi busigaye bw'umwanya usigaye kugira ngo ibintu bigende neza. Ka dusenga Imana. Pfukama aho ugeze, Imana irakubona. Imbabazi z'Imana ziri hano, kandi Yesu ari hano ngo agombore abagendana ubumara bwa wa mwanzi muri bo. Kandi amaraso Yesu aragushikira aho uri hose, kuko n'umunyembabazi. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu turagushimiye. Ijambo ryawe rivuga neza ngo nama nzindurwa no kubaburira kugira ngo hatagira n'umwe arimbuka, ngo ariko muze muronke ubugingo budashira. Ijambo ryawe riravuzwe umunsi umwe witegereje abishengera ubwira Mose ngo nkoranyiriza abantu nze mbacurira amajambo y'ubugingo. None uyu munsi mpemu yera yagendagenze muri aya mazu yose, ararika umuntu wese ngo aze muvugane. None aba bantu baje baribukijwe, intahe zavuzwe, ubutumwa bwiza buravugwa. None baribukijwe ibibi bizaba mu minsi y'iherezo. Mu minsi y'iherezo aho abantu bazaba bikunda, barindyarya, babesha, bakunda amahera, badakunda babo, batagira ibyo bubaha, batagira ibyo basonera, ari abagararije. Ariko Pawulo avuga ngo ariko ubusazi bwabo ngo ntibuzarengaho, ngo buzahagarara nk'uko bw'aba bandi ngo bwahagaze. Bwirukiro muri gitondo cyiza, ubutumwa bukivugwa, ngaba barapfukamye, ngaba barapfukamye, barimo baratura ibyabagoye, barimo nakubwira ibyabananiye. Umuntu wese aho yakomorewe, umuntu wese aho yakomerekeye urahazi, ibyamukomoye urabizi, ubumara agendana muri urabuzi. Ariko bapfukamye batsindiwe imbere y'umusaraba, ndabareruye, ndabateruye, bashikanye igorogota.
amaraso ya Yesu, amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha yaberi, nacangane na yabo mu izina rya Yesu. Ibyaha byawe bibeze ko mubaharire, harira umuntu wese, harira uyu mugabo, harira uyu mama, harira uyu musore n'uyu mwigeme, amaraso ya Yesu nababeko. Imbabazi z'Imana zibagote, igitinyiro cy'Imana kibatwikire. Nyakubahwa bwirukiro, yewe uhoraho we, yewe nteturuye we, yewe gitare we, harira. Warabitwemere ko tuzahari ibyaha bazabiharirwa. None aba bantu bagipfukama, iri shengero rigipfukama, nanjye ndisabiye imbabazi. Ubugingo bwabo bugutera akagongwe, abantu nibagutera ikigumbagumba, ubagirira ikigumbagumba, maze ubyiyumvemo. Amaraso yawe Yesu adudubize muri iyi mitima. Ibyo Satani yari yarugaye byugururwe n'ubushobozi buvuye mu ijuru. Inzozi mbi zihagarare, ibyiyumviro bibi bihagarare, imigabo mibi mutima uyisambure mu izina rya Yesu. Ububasha bw'Imana, ubushobozi bw'Imana buhinduranye ibihe nibukora ibitangaza kuri aba bantu. Ndagushimiye kubagira imbabazi, ndagushimiye kubahinduriye, ndagushimiye nteturuye ko ari icyo ukoreye umuntu wese. Ubugingo bwabo bushize mu biganza byawe, ubakure mu gitabo cy'abarimbuka, ubakure mu gitabo cy'abarimbuka, ahubwo bambara inkomezi zo kurwana intambara no kunesha, kandi bambara inkomezi zo gufata mpiri. Waduhaye ibirwanishwa, waravuze ngo mbahaye ububasha bwo gufata mpiri. None turafashe mpiri muhemu mbi, turafashe mpiri inzoka, turafashe mpiri ubuguge bwa wa murwanizi, turabisambuye mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana uturire, usabye usambure ibyanga Imana byose bihunga abana b'Imana. Ndagushimiye bwirukiro, iri shengero ndari gushikirije ngo mpemu yera akurikirana umuntu wese, agenda mwibutsa aho yakomorewe, kandi agenda mwibutsa ubumara bwamugendagamo. Ibyo yibagiwe kwihana uramuha umwanya wo kubisohora, kugira ngo umuntu wese muri kino gitondo aboneke imbere y'Imana yemewe n'ijuru. Mbigushimiye gutyo nzi kubidukoreye mu izina rya Yesu Kristo umwami niho bisabye Imana ishobora byose. Amen. Twagomba dusengera abagwayi, hanyuma dusabe kadusenga Imana. Mwarimu Samuel abasengere. Nyakubahwa mwami Yesu, turagushimiye, turagukengurukiye kucicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi ne watangaje ati mwese abarushe n'abananiwe nimuze, kuko wari ufise inyishu ku buri kibazo umuntu yohura naco. Wari ufise gukemura ikintu cyose umuntu agomba ko mwami Yesu museruka kukamugirira neza. Ngaba abahungu n'abakobwa bawe barahagurutse, bahanze amaso wewe, hari imitwaro bafise, baragomba ko ubagirira neza, baragomba nyakubahwa iki gitondo bahure nawe. Iyo uhuye na Yesu bigenda neza. Reka abantu barafise ibibazo ko bahuye na wowe nyishu, ubabera inyishu, ibibazo byabo vyishugwe, ubera inyishu y'umumama, ubera inyishu y'umupapa, ubera inyishu mwigeme n'uyu musore. Aba bose bahagurutse kuvyo ariko baragusaba mwami, reka ubabera inyishu mu izina rya Yesu Kristo. Ya ndabona ya mpumyi Barutimayo iratakamba, ugutakamba kwayo ikigutera guhagarara. Ndagomba ijwi ryari hano kuca rikaragusaba, Yesu hagarare, hagarara kubw'uyu mugabo, hagarara kubw'uyu mukenyezi, hagarara kubw'uyu musore n'uyu mwigeme. Ugira ijambo uvuze, umutabare, waciye uvuga ijambo rikomeye. Barutimayo arahumuka, yaba ubona yaramaze igihe kirekire atabona. Babera inyishu rero n'abanyakubahwa, kandi bazogushima. Urakoze ku imitwaro yabo ugiye kuyishura, n'abagwaye ukabakiza. Amashimwe aba yawe mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Umwami wacu Yesu Kristo nashimwe, Yesu Kristo nashimwe. Abumvise ijambo ry'Imana twese tuzi ibiganiro Imana icubahiro, abaryumvise. Erega ubu n'ubuhanuzi kandi n'ubuvugishwa butavangiye. Ikibazo abantu bagira,
bazi ko umupentekoti kugira ngo avugishwe abanza kwikubita no gucuma intugu. Yatikubise ngo avuge mu ndimi zitamenyekana ntibemera ko mpwemu yavuze, ariko mpwemu yavuze ibibi bizoba mu minsi y'iherezo. Ibibi bizoba mu minsi y'iherezo. Twabyumviye hamwe, ariko kandi kugira ngo ubashe gucakira iyo nzo kuyiniga birasaba izindi mbaraga. Niko umuririmbyi yaririmbye ngo duha imbaraga Yesu, duha imbaraga. Urazamfasha mwami Yesu sinzaba ikiraro. Iryo ni isengesho. Undi araririmba ngo duha imbaraga Yesu, duha imbaraga. Kuko kurwana na Satani bigomba ubuhinga. Niyo mpamvu Yesu ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo ikizagira ico kibamarira. Yemwe ikizagira ico kibamarira nuko njya mu ijuru, kuko ninagenda nzabarungikira umwitsari mpwemu yera. Urashaka imbaraga zo kurwanya Satani? Umuntu wifuza inkomezi wahagura ati Mana mpinkomezi nukuri. Kurwana Satani biragoye, haguruka tugusengere. Ubisengere usabete Imana muri ibi bihe bibi, muri ibi bihe bigoye. Twabyumvise ibibi bizaba mu minsi y'iherezo, twabisomye twese kandi byageze hasi hariya. Pawulo aravuga ngo ariko ubusazi bw'abo bantu ngo ntabwo buzabandanya, ngo buzagera aho buhagarariraho. Abantu barabeshana, abagabo n'abagore bari muri sansenike. Umugabo agira igihumbi ahanga akayabwira umugore akarira akanyigira ngo nta n'ijana agira, kandi afite ibihumbi mu ikoti. Mbega umunsi uzatembagara nk'abagabo mwe, aho ufata ibintu ukabyikumiraho, eregeje uzapfa. None ni waramuka upfuye umugore atazi aho biri. Abagabo barantwenza. Hari n'abagore ngo bagira amakonte yabo, ngo umugabo akagiriye ngo n'umugore akagiriye. None kumena yavuze ngo turi umubiri umwe, mubaye umubiri umwe, mwaje kuba babiri ku mafaranga gute? Ubu muri babiri kweri? Kubera iki? Iby'isi yamaye. Hari n'umugore ngo wigurira agaparisera akagura umugabo atakazi. Umugabo akagura kariya ahisha umugore, n'umugore akakagurira hariya. Izo waguze rero nkubwire si yawe, ni waramuka ugiye ugakindukira mu ibarabara mwene yazayisubiza, ahubwo waramusororeye. Genda werekana ibintu byose mubwirana ukuri nk'abana b'Imana. Kandi ngo murashaka n'umugisha ntibikunda. Duze bigana dusaba inkomezi, twinginga Imana. Mwari muri Polikaripo shika hano, tuduze ibiganza dusaba inkomezi zo guhangana n'ibi bihe, dusaba inkomezi zo kurwana n'ibi bihe bibi. Satani yahagurutse, umwana na nyina ntibavugana, abavukana bato, ibintu byatopanganye, nta handi biva biba ku murwanizi, kandi we arazi ko ibihe bigeze, kandi Yesu ari ku rugi. Mu kanya tutazi inzamba yavuga. Senga mu izina rya Yesu. Mana data twese uri mu ijuru, turacari imbere yawe mwami, nabo wizigiye, turagushimira muri ibi bihe bibi izina rya Yesu Kristo ko wararitse umugeni. Jambo ryaravuze ngo umuntu wese avuga n'ukuri na mugenzi wiwe. N'aya majambo mwami wari wabonye ko tudugije bigara twinginga. None rero mwami umaze guharurira ibyaha, ishengero ryawe rihagaze imbere yawe, kuko tumaze kubwirwa neza, ubahe kuvuga rumwe abana n'ababyeyi, ubahe guhuza umutima no kuyaga mu izina rya Yesu. Ikiyago cyarabuze mu miryango, abantu babaye babiri mu buriri, Satani yarinjiye, abadayimoni baraje, yanzoka yaraje irinjira no mu mashuka itandukanye, abagabo n'abagore, abana n'abanyina baratandukana, imiryango iratandukana, abasenganye baratandukana. Ubu mu izina rya Yesu hari abarumwe ku rurimi, hari abacumizwe ku ndimi, imitima yabo yasanze
inkomezi tudubiza wari bawe tudubiza wari bawe tudubiza wari bawe tudubiza wari bawe tudubiza ibintu bihinduke abantu bongere babyuke bongere begere umusaraba none rero turaje Mana kubw'ubushobozi bwawe ubushobozi bw'urukundo dushobore guhangana na bushobozi bwamaze ku munsi wa dushobore guhangana na bino bihe nibusuka Yesu turasenze ngo ububasha bw'Imana bwongere kugendagenda mw'izina rya Yesu ibyari byaratunanije ni wewe tubizaniye mw'izina rya Yesu turagutabaje bikunde turengana iki gihe kugira ngo bikunde mw'izina rya Yesu dushobore guhagarara dushikamye ijambo ryabivuze ijambo ry'Imana ryabivuze ngo ibihe bigoye ibihe izina rya Yesu suka imbabazi hindura 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 imitima hindura suka ububasha bwo kurwanya icyaha no gukinesha kurwana n'ibyo kangura imitima izina rya Yesu turisenge rero reka umuntu wese umugirira neza reka umugabo ari hano umushoboze reka umugore ari hano umushoboze reka umusore ari hano umushoboze mwigeme ari hano umushoboze mw'izina rya Yesu Kristo kugira ngo Mana tubone kurengana bino bihe ndagushimiye ko ijambo ryawe ari rizima ndagushimiye ko ijambo ryawe rifite ububasha ndagushimiye ko utugiriye neza ndagushimiye Mana kuzobana natwe urakoze ndagukengurukiye mw'izina rya Yesu umwami wacu dusenze amena amena Mwami Yesu atugirire neza Yesu atagayana aguhindurire Yesu atagayana aguhembure ibyo wari wikoreye bitagira umumaro ubiture mu izina rya Yesu uteramire ubugingo bwawe teramire ubugingo bwawe mwemu yabivuze ugasanga umuntu yikoreye mwari mureke tura yikorera ibibazo byawe ukikorera pasitori nta yindi sije wavuga ikaguteza imbere ukabona uko uzubaka iby'iwawe itari pasiteri gihe bantumye ko kuyikorera ko gihe umunsi bansengera barantegetse ngo nzaragira intama nk'uzazibazwa ibi bya hano mugaye nta wundi bazabibaza eka nuko ntibazabikubaza wewe eka umuze twashengera ngo uzuragira intama z'Imana nk'uzazibazwa rero ryo kwikorera abantu cunga ibyawe bwana cunga ubugingo bwawe reka kureba abandi iby'abandi bireke wirebeho ho ukomeze usamare rero ngo nakameze uko nakayambara uko mureke reka nukuri mureke nimbona yambaye nabi nzamukebura gukebura nicyo bantumye nzamubwira nti nakareka ibyo bintu wambaye ntabwo ari byo nene sinjya mbibabwira ntimwiyizi aho njya mbwira nawe kwirwa ureba ngo nakayambaye ikote nambwa yambaye ishati dererere wabitumwe nande waritumye reka ko baribwira na barituma reba ibyawe twebwe se ko baradusengeye bagusengeye bakurambika ibiganza uhinduka umuntu uriyinda kuko jewe naho ntuka simpunga naho mbwira kuri bunkubitire ku rusengero ncanza kugira ngo tuhahurire unkubite nta kundi none reka kwikorera iby'abandi yewe ikorera ibyawe nawe birakugoye Imana idutabare bene data oya nukuri Imana iduhindurire umuntu wese ahinduke witegura inzambi irashobora kuvuga kandi inzambi itavuze urupfu rwagutwara tukazajya kuguhamba tubeya ngo mwene data ngo turamuherekeje nawe duherekeje abadayimoni barimo bitwengera rega riye bajya guhamba umuntu kandi agiye mu ijuru naho idayimoni zitondereho ku kinogo zaje gushikira wazo zikaze twitwengera ati nimwivugire ibyo mwivugira abashaka Imana idutabare tegura inzira yawe nimba uri muri korari hangayikwa n'igikorwa cya korari kandi ureba aho ugera ureba ibyawe shefu wacu yavuze biranshisha none ko utari bumuhindure ingu uririmbire Yesu urimo uraririmbira shefu uririmbira Yesu witahira ari ibindi we n'abazamenyana na Yesu
mwarimu wacu yerere yavuga simbyemera dererere yereho brera pasiteri yari yakaze imbere biranshisha bizagushisha unkire hese ikibazo ntaho uri bunshire reka nukuri ndaguma nkubwira akazi kanje nako kuvuga ako icyo nifuza nuko twakwera twezwe twuzure mpemu yera duterete Imana twemere turi mu rugendo tujya mu ijuru kandi mu kanya tutazi mu minota tutazi turashika iwacu reka turagenda aha mu isi si iwacu tuhaca turengana abumvise ijambo ry'Imana twese umwami twongera inkomezi mu izina rya Yesu rwanye tunesha